abakuru n'abamarayika bikubise imbere yawe rawe rurumwami kamwe uri mu rukundo uri muri relation ko mbona usa neza utesa uri cuki ubona arankunda kandi anyitayeho umunsi ku wundi jewe ndamubona ntabwo ari byo numvanye abandi umunsi ku wundi jewe ndamubona. Hello bakunzi ba Icyubahiro TV turabaramukije aho muherereye hose uno munsi muri kumwe na Patience Niremera twaje kugira ngo tubazanire ibiganiro byiza bidasanzwe inyuma ya kamera muri kumwe na Tijo abikora neza kugira ngo ama image amere neza ama image ase neza amajwi meza turi kumwe n'umutumire adasanzwe turi kumwe n'umwigeme mwiza cyane abikora neza muri carrière yiwe reka atwidondore. Mwakoze cyane ndabashimiye amazina nitwa Irakoze Anila. Ani kazina k'abafaransa hasha umwana nashobora kubitora utize ntakoshobora none Ani umaze imyaka ingahe uririmba? Kuririmba bitanguye muri 2016. Okay, uri umuririmbyi aririmba profound cyangwa arimba indirimbo mpimbazamana? Indirimbo mpimbazamana. Okay, none mu ndirimbo mpimbazamana ko benshi bavuga ati abaririmbyi twofuma waratangiye mu baririmbyi bo guhimbaza Imana ko usanga bagiye mu kuririmba indirimbo nyene zihayagiza abakobwa hari bibi birimo canke byose nico kimwe nta kibazo. Nibaza ko biratandukanye cyane. Odusobanura impamvu bitandukanye. Biratandukanye cyane kandi ndiko ndaguhageza wewe. En fait ni ibintu biza guherera nyene. Ego. Ndaguhagije Patience urabibona. Mugabo nimba ndiko ndahimbaza Imana nico naremewe dimo. Nico naremewe uyu munsi wona guhimbaza mugejo bikabira heze kandi nta sineta ko ari avantage biza kumarira. Ntaco uza kuba uri bumarira ubundi. Ego pour le moment donc ndiko ndaguhimbaza mugabo biraherenga. Mugabo tuko turahimbaza Imana turazi ko hari ikintu cyo kwitagaruka. Kanco twaremewe dimo. Ego. Umva ko anavuga ko umuntu we atashobora kumuhimbaza wo uhimbaza Imana. Urakoze cyane kudusobanurira ico kintu. None Ani kubera iki abaririmbyi benshi bavuga ko mu gihugu cyacu Burundi cyane mu karere kacu turimwo webwe nk'abaririmbyi bagenzi banyu mubona bariko barakora gute kugira ngo bashike kure uravye nko mu bindi bihugu abaririmbyi bo mu bindi bihugu nabino mubona muri ko murakora cyo kimwe kugira ngo mushishikare cyane gukora wa muziki wanyu mu buryo bwiza buteye imbere? Natse ko ari tandukaniro cyane ndiko turakora cyo kimwe. Wo dusobanurira impamvu mutari ko murakora cyo kimwe? En fait impamvu nibaza ko bambajije ngo abaririmbyi bo mu bindi bihugu nabino mubona muri ko murakora au même niveau canke ico kimwe kugira ngo mubashe gukora neza wa muziki wanyu mu buryo bumeze neza? Ico kimwe kuko ngiye kuraba muri gospel yacu womengo nta gushikana cyane guhari. Ego ya nta supportingana comme il faut. Nibaza ko profile impamvu zitera imbere ukora ko barasupportingana dimo kuri kote yabo. Rero gospel yacu niho mbikiri hasi nta support ikwiye duhana niko no bivuga. Okay, urumva rero wo uvuga ko mwohana support kugira ngo ikorwa gitera imbere. Wumve kuko ne gusunika mugenza. Uno musi Ani ariko aratubwira neza ko abaririmbyi dukwiye gushigikirana kugira ngo mushike kure. Rero Ani ubona ikihe kintu gituma mutariko murashigikirana? Cyo ni kibazo gikomeye cyane.
gute gikomeye cyane gute ikintu ubona ko nikiye gidatuma muri ko murashigikirana kugira ngo mukore neza ya ntangerageze ego impamvu turiko turashikirana cyane uretse ko nyene twebwe ibikorwa byacu kugira ngo dushire izina rya data hejuru kandi tuzane benshi kuri Kristo a part ça turakeneye nyene gushikira kugira ngo ubutorukire hose ukure hose komsa tuganye iyo mishaha ya rero igitego kirakorwa womengo nimba patience uyu munsi hari ico afise womengo yo kwita ico cyane tasura kwita cha mugenzi we or que nimba wowe ufise tufate ko indirimbo yawe ukene usohoye ntukuye hakaba hari nundi donc musohorera rimwe dimo ntukuye kuca witaho ibyawe cyane mugamanya ko nimba irya statut yawe ushize ko iyo link yawe menya ko hari undi mugenzi wawe nawe hari indirimbo yiwe dishira ko zose mwese mugire rimwe dimo musunikane mwese apana ko witaho ibyawe cyane gusumba bya mugenzi wawe ko muri mu gikorwa kimwe ani adusobanuriye neza cyane urumva ko ariko arabitomora neza mu buryo bwiyagoye none ani mu buzima bwa misi yose wowe ukunda iki umusegonda nkundiki ukintu ukunda mu buzima bwa misi yose apana mu by'Imana mu buzima bwa misi yose tu ani akundiki kuririmba nivyo ukunda cyane ani yankiki ubwo nyene akunda kuririmba ndakunda kuririmba na kutaririmba asha oratsinze kweli ndumva ko unsinze kabisa none ani turumva ko akunda kuririmba kandi numuririmbyi abikora neza arashobora kwikora mu gahogo kugira ngo tumumve ani aririmba gute umva ani iyo ataririmbye arabura amahoro nabimubajije surprise nanije yiteguriye umva mu seconde ani akundiki akunda kuririmba ani yankiki yanka kuririmba mu seconde mike kugira ngo bariko baradukirikirana bumve ani wariwe ani ukuntu ameze kugira ngo tumukurikirane tumumenye umuririmbyi umushigikire okay wera urungami wera urungami abakuru n'abamarayika bikubise imbere yawe wera urungami kandi anyitayeho umunsi ku wundi jewe ndamubona ntabwo ari byo nuvanye abandi umunsi ku wundi jewe ndamubona oh haleluya nari nagiye mu mwemu neza nari nagiye mbega abana mbega baririmbye ko tumva je nari ngiye nari nangiye kuvugisha pe uririmba neza kandi ndumva shoye oya namwebwe bakunze muri ko muradukurikirana murumva neza ko ari umuhimbazamana abi shoboye none ani kugira ngo bigende uko wabigenjeje gute n'amasengesho menshi n'amafungo menshi natwe kugira ngo je ngaha n'ukuri nyatari kugira ngo nanje ndakagire nkuko bizogenda gute ndakubesha n'ubw'Imana n'ubuntu bw'Imana uranyikuyeko wari kumbwiza ukuri none ndakubaze akandi kantu yani none kubera iki dukunda dukunda gufata umwanya munini ni wowe wavuze ko uririmba none nk'ubu ndaguhaye umuririmbyi aririmba indirimbo zijya zo guhayagiza abakobwa canke zo guhayagiza basi mu rurimi rwumvikana benshi bavuga izisi nkaguhereza nk'umuririmbyi mugende gukorana nawe muririmbane wowe urumva neza ko ari amahoro canke ni bibi canke ni byiza
ko mwese muba muri ko muraririmba ikibi gitandukaniye he jewe nakubwiye ko bitandukanye cyane ntabyo nokora kubera nyene numva ko arafise uruhande rw'ibi byarimwo nanje mfise uruhande rwanje n'ubwamiro butandukanye ya rero sinomera ukunye nkorera hano ngaha narahisemo naho nyene nahisemo sinumva impamvu yo kuja ahandi okay none yani mu buzima bwa misi yose ikihe kintu wibuka kumva twenga cyane cyagushikiye nimba ukiri umwana ukuze ikihe kintu wibuka ukaza wumva wonyine wokwitwenga ukinibuka yego ikintu wonyine wibuka uno munsi cyangwa ukiri umwana ugati je yani n'ukuri narakoze ikintu je ndakibutse nca nitwenga aco mbona ikibazo kiramunaniye nikihe kintu ani kimubabaza mu buzima bwiwe kimbabaza iyo ukibonye urababara nkani kimbabaza nkumbabaye iyo ntakoze cyo nategereza gukora iyo nkoze ikintu nategereza gukora mbwa ntagikoze ntushobora kudusobanurira iyo ukoze ikintu wategerezwa gukora iyo nkoze ikintu donc iyo ntakoze ikintu nategereza gukora iyo ukoze ikintu iyo utakoze ikintu okay c'est bon uragitoye kibazo cya mbere wakinaniwe uragitoye ani urakoze cyane none nikiye kintu nk'umuririmbyi uhanura nk'abantu wavuze ko uri umuririmbyi nta ndirimbo zawe urategura ngo uririmbe canke uririmba iz'abandi bimeze gute pour le moment ndiko ndirimba iz'abandi muga bientôt ndaza ko nizanje zizoza nizi wawe zizoza okay reka tubyizere none yani ikihe ciza cyo kuririmba nk'indirimbo ziwawe canke iz'abandi ubona ari byiza kuko umuririmbi iz'abandi canke iziwawe nizo ubona ko bikora ningoga kugira ngo zibeho iz'abandi dejo wanje ko nabikora zikabaho bon kurimba iz'abandi navyo byari byiza muga ni iwawe biraba byiza kubera ko nibaza ko iyi wawe hariho indi inspiration yakugumeje kugira ngo ushobore kwisohora rero nibaza ko iza kugufasha cyane iza gufasha uwundi wo hanze yenize gukorerako mugi yundi urumva nyene nawe kugira ijye wundi gukorere ko nuko nawe yamukoreyeko mu baririmbyi bose bo ngaha mwisi umuririmbyi akwinspira cyane ninde umuririmbyi wumva ko wonyine ushobora kwigirako cyane umva ninde bose ndabakunda bose ndabakunda ko babikora neza nta numwe uvuga ati uyu ndamwumva neza iyo ndamwumvise ndavuga ati urumva nta kuko muranumva ngo hari abaririmbyi bagira abavyeyi bagira abantu babakurikirana canke bafise abo bigirako wowe urumva wowe ni nta numwe ni sawa je bose ndabakunda bose ndabumvise wow ani afite urukundo rwinshi nta numwe bose arabakunda n'umwana mwiza cyane murabyumva Imana imuhezagire gose none ani nikiye kintu ohanura abaririmbyi muri kumwe muri carrière ikintu nk'impanuro kugira ngo mubone ko mwoshika ko hari ikibazo nakubajije niki kubera iki muda ubona muri ko murashika kuri niveau imwe muri ko murakora nkuko abandi bariko barabikora muri ko murashika ku rwego rw'urukundo mukore ibintu muri mu bumwe uravuga ko bidahari none nikiye kintu nk'impanuro uhanura abandi nk'abaririmbyi muri kumwe nk'abantu muri carrière imwe bobahanura kugira ngo mushishikare mukora mu bumwe n'urukundo nibaza ko tout d'abord ko urukundo maze kuhaba byose biragenda neza hamwe no gusenga nshigikuru donc we urukundo ruhagije yego akajambo nyine nk'impanuro batekerera basi ukavuga ati ani jewe ndabatekerere nk'iminota nk'umunota umwe canke basi ndagabanije imisegonda uyu mpanuro nyine urumva ko tubumwe nko kujambo ry'abari dusaba
tubumwe tube mu rukundo byose tubikora mu rukundo nta nkeka ahari ubumwe n'urukundo ko n'Imana ibintu biragera kure ani verset biblique ubuzi igufasha ikwinspira ubona ko iyama igufasha wosangiza abandi ni yabaki muri Petero wa mbere Petero cya 5 mu 6 ukoma mwicishe bugufi ko muri musiri ko kushoto kw'Imana ndetse bashira hejuru gikwiriye haleluya aryoye gose Imana mwavyumvise ko ani abifurije ivyo impanuro yababwiye mwazumvise verset biblique abaherije murayumvise ani usengera hehe sengera muri Eglise CFC mu Cibitoki 12 wow none yani ndakubaza akabazo kamwe uri mu rukundo uri muri relation ko mbona usa neza utesa uri cuki ubona urati ko hariya nyene inyuma ya kamera ndazi ko hariya bariko barakuraba n'abakunzi bariko baradukurikirana babonye basha mwigeme myiza dasanzwe aha nibagume bangora rero bivuge kugira ngo tuvyumve uti nibanga nibanga kweli urisi kubera iki ari banga donc bizoja hagaragara mu gihe gikwiriye Paul mani banga nta kundi reka tuvyihoze mugabo igihe cyose ari banga iyo ari banga naho umva baca baguma bangora jewe rero tucarungikaze kubinyibariza none yani ushobora kutubwira basi reka tushihoze ushobora kutubwira kugira ngo abakunzi badukurikiranye no munsi bagiraho bakubonera kuri réseaux sociaux bokuronka gute urakoresha YouTube urakoresha Instagram urakoresha bokuronka gute kuri Facebook ni gute kugira ngo baronke ani pour le moment ndakoresha Facebook cyane page yanje ni Anilor ni Facebook gusa pour le moment ndiko ndakoresha ko hari umuntu ashobora gukorwa ko ningene waririmbye kuko waje no kuri cenangura kumva umenga no kwinjira mu mwemu rero hari undi ngira no kuvugisha yavugishije rero ashobora ati kuvugishwa n'ivyoherera nga jewe ndakeneye gushigikira urya mukobwa rero kugira ngo aja kwandika ani none ako lor gasigura iki yani lor gasigura inzahabu wow urumva ko ani ari inzahabu rero mwitonde nimuze inzahabu irazimvye rero urumva ko ari bidasanzwe ani turagushimiye gose ku vy'ukuri usa neza kandi uririmba neza Imana ishishikare kuguhezagira gose ku vy'ukuri n'umutumire adasanzwe n'umutumire atuganirije bikwiye muramwumvise ani uwariwe rero mwumvise ingene yifurije abaririmbyi kugira ngo mugire ubumwe kugira ngo mutere muja kubumwe mutere donc mukore mu rukundo mu bumwe abakunzi ba Cyubahiro TV turabashimiye mwese aho muri hose turabashimiye ingene mwatukurikiranye n'umutumire wacu nitosubira kumuhamagara baze sibo bwanyumuce rero aratwemereye ko azogaruka kandi ariko arakora ibikorwa byiza ariko arakora ibikorwa bidasanzwe mu misiri imbere aratubwiye ko agiye gukora indirimbo ziwe rero nimuze mutange gukurikirana ibikorwa byiwe ciao